Shalom shalom nshuti za Burundian Gospel TV. Turabashimiye mwese muhama mushishikara kudukurikirana uko bukiye ko bwije. Uno munsi twagendeye umukozi w'Imana dasanzwe, umuntu yasizwe amavuta n'Imana, umukozi w'Imana kandi twubaha, umwongere w'ishengero Gravity. Niho twagendeye kandi dufite ibintu byinshi tugira tumubaze, kandi nizera neza ko hariho ivyo uza kwigiramwo, kandi hariho n'ibindi bintu bikomeye utaruzi ku iryo shengero ndetse no ku buzima bwiwe ugiye kumenya no munsi. Turabaramukije pastor. Nanje amazina yanje nitwa IRAKOZE Olivier, ndumugabo ndubatse, mfise umugore. Benshi bakunda kuvuga ngo mfise umugore umwe. Sijesi nkunda kuyivuga umwe ucumenga ejo nzohava niyongera wa kabiri. Mfise umwe, ahubwo abana nibo dukwiye kuvuga ati mfise umwe, mfise babiri, ariko mfise umwe kuko nta wundi. Narahejeje ni kugeza Yesu agarutse cankwe urupfu rudutandukanije. Nivyo nipfuza, nivyo sengera, kandi ndashimira Imana yamumpaye kuko yaje nk'umugisha kuri jewe. Dufise umwana umwe w'imfura w'umukobwa afise imyaka 4, ariko Imana arasubiye kandi kudutera iteka vuba cyane turaronka uwundi mwana w'umuhungu muri uku kwezi gukurikira. Ego hama ndumwungere wa Spiritual Gravity Center, canke Centre de Gravité Spirituelle, rikorera mu Kabondo. Ikibazo ca mbere twashaka kumenya nko ku bantu batazi Gravité, kuko hari igihe usanga hariyo nk'abantu bari ruguru canke bari nko mu mahanga turakeneye kumenya eske bon hari abumva Pastor Olivier, turakeneye kumenya Pastor Olivier ninde, ubwiwe yipresenta nkande kuko umugabo arivugira, umugabo ntibamuvuga. Murakoze cyane, numva ko binyerekeye ata bintu birebire ndi buvuge, ariko amazina yanje nitwa IRAKOZE Olivier, ndumugabo nkuko bivuze, mfise umugore na niteze umwana wa kabiri, mfite umwana ukobwa w'imfura y'imyaka 4, turiteze vuba cyane mu kwezi gukurikira uwundi mwana umuhungu. Yego nivyo hama ndumwongere nabivuze w'ishengero Spiritual Gravity Center canke Centre de Gravité Spirituelle mu Gifaransa. Yego hama nta bintu birebire, yego narahamagawe ndi mu muhamagaro w'Imana. Imana yampamagariye imitima. Paulo yigeze kuvuga ngo yabonye ko turabo kwizerwa ituzeza umurimo wayo. Nico gikorwa dukora. Ubu tunibaza ko tukimaze mu imyaka vuba turakwiza imyaka 18 turi mu ivuga butumwa, tuvuga ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Murakoze kutwipresenta. Ndizera neza ko hariho benshi bamenye uwo ari we IRAKOZE Olivier nk'umupasiteri kandi akaba n'umwungere w'ishengero Gravity. Hama twashaka kubabaza pastor, kubera iki mwahisemo iryo zina Gravity? Kubera iki iyo eglise mwahisemo kugita iryo zina? Murakoze cyane. Nibaza yuko ntabwo ari twebwe twayihitiyemwo, ni igikorwa kirekire, ni témoignage ndende. Urabizi iyo Imana igenda kuguhagurutsa irafise uburyo ikorienta. Ayo n'amazina Imana yaduhaye mu buryo butangaje, unashima ntaraniyumvira kuzoba umwungere. Ntanabizi nari umuvuga butumwa, nta programme, kuko mwivuga butumwa ryanje numvaga nzoba nk'aba Renard Bonke, ba Bill Graham, numvaga nzovuga ubutumwa ku mastade. Nivyo je nabona mu vyiyumviro vyanje, ntabwo niyumviraga ko nzoba umwungere, ariko mu nyuma Imana irabishiramwo. Gravity rero kugira ngo mushobore kuyumva mu majambo make, kuko ibikorwa twimirije vya anniversaire tuzoshobora kubivuga mu buryo bwagutse, dusobanurira izina mu buryo bwagutse, ariko nkuko mubimbajije reka ngerageze kubibabwira mu majambo make. Ndabishura kuko Gravity ihagaze ku ijambo Imana yampaye riri mu Bikorosayi igice ca mbere ku murongo wa 16 na 17. Harimo ijambo rivuga ngo kuko muri we
ariho vyose vyaremewe, ivyo mu ijuru n'ivyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, vyose vyaremwe nawe, vyaremwe nawe, biremerwa kuba ivyiwe. 17 we yabayeho vyose bitarabaho, kandi muri we vyose niho bifataniye. Gravity rero mu majambo make, kuko tuzobisobanura bikwiriye, kandi turizeye ko muzoba muhari, muzobana natwe kuri uwo munsi. Tuzobisobanurira abazoba bahari n'abazodukurikirana kumbonesha kure, ariko mu majambo make, le centre de gravité ni Yesu. Niwe huriro rya vyose kuri ijambo, niwe vyose, niwe bifataniyeko, niwe bigarukako, niwe ntango kandi niwe herezo. Urabizi yuko iyo ugiye mu definition ya gravité, urabizi n'ibintu vya pesanteur, ni ikintu urungika kikakugarukako. Urumva tuzobisobanura mu buryo bwagutse. Yesu niwe ntango kandi niwe herezo. Umuntu arashobora kumuzako agasubira akagenda akamuvako, ariko amaherezo azosubira kumugaruka, kuko Bibiliya ivuga ngo ivi ryose n'ururimi rwose tuzokwisanga dufukamye imbere yiwe, turiko turavuga ngo uri umwami. Urumva nta eshapatoire hari kuri Yesu. Amaherezo y'abari hano munsi y'izuba bose bazokwisanga bari muri Kristo Yesu. Nico gituma uravye rogo yacu akenshi abakoresha amarogo usanga amafresh yabasohoka, genda muvuge rya jambo Yesu yatubwira musohoka, ariko twe rogo yacu igaruka ahantu handitse Yesu kuri equateur, hagati kuri rya globe hagati. Ni kuvuga ngo twashatse kwerekana ati vyose ihuriro rya vyose ni Kristo. Umva gravité rero ni Yesu Kristo, niwe huriro rya vyose. Yego, nkuko muvyumvise mu batari babizi, ishengero gravity ni nkuko twovuga yuko icitirano cyaje ari Yesu Kristo ubwiwe. Hama pastor, twashaka kubabaza kandi ikindi kibazo, mbega ni gute Imana yabagendereye kugira ngo mutangure? Ni gute Imana yabahaye iryo yerekwa canke yabahaye uyo mutwaro wo gutanguriza rijya shengero? Kugira ngo ni gute Imana yabishize mu buzima bwayo? Navyo ni birebire, dushobora gufatira umwanya munini, ariko reka ngerageze kwivuga mu majambo make. Ishengero gravity ryatanguye itariki 6 z'ukwezi kw'icenda 2015. Tuvuze 2015 muca muvyumva twatanguye bitoroshe. Murabizi vyari ngaha muri iki gihugu cacu, nivyo bihimana yambwiye mpaguruki nkore. Vyari bikomeye cyane, vyari ibintu vy'ibisazi. Urabizi ni kwa kundi nyene uyu mwami dukorera daharirizwa, iyo agufasha asa nk'umenga yagufashe ku nguvu. Uravyumva nka Olivier w'umubiri, vyari bigoye kugira ngo ushobore kuvyemera ko Imana impagurukije mu gihe gisa nka kiriya. Abenshi bazi twari turimwo, hari ibibazo mu gihugu, manifestation zitandukanye twazicamwo kijya gihe, ariko kubera tuzi neza yuko uwaduhamagaye ari wo kwizigirwa, kandi ari washoboye vyose, ari wa controller vyose, ntitwigeze dushidikanya guhaguruka gukora. Ntivyari vyoroshe rero, nkuko ndabibabwiye nayo matariki twatanguriyeko, bitoroshe na gatoya. Turiko turategura agatabo kariko amafoto, agatabo kariko icivugo, vision, mission, n'ibindi bitandukanye. Nibaza ko muzoshobora kubibona ku mashusho uburyo twatanguye. Ntivyari vyoroshe na gatoya. Imana yadukoreye surprise, nari niteguye no gutangura n'ingoma, kuko madame wanje azi kuvuza ingoma cyane. Twebwe twakuriye ku karago, twakuriye ku gicaniro, ndiko ndavuga gukuriraho mu buryo bw'imweme. Twakuze turerewe ahantu nk'abasore. Madame wanje niwe yatuvugiriza ingoma, yarazi kuvuza ingoma cyane, aranabizi cyane kugeza n'ubu. Ndavyibuka nimirije gutangura, twaratumye ingoma i Bugarama, kuko nta kintu na kimwe nari mfise. Mugabo Imana irambwira ati nzogutangaza muri iyi ndwi nyene ndakubwiye mu wewe haguruka, hari ibintu bitatu ngomba kugukorera bikwereka yuko ari genda guhagurukije. Uravyumva, nta kintu na kimwe nari mfise,
twahagurutse turi abantu 13 ndavyibuka 13 ariko dimanche ya mbere nagomba ndakubwire yuko Imana yazanye abantu bangana kwijana na 50 tutazi aho bavuye tutazi aho bavuye kandi nagomba ndabwire yuko kuva umunsi baza tutangura n'uyu munsi ntibarasohoka baracahari urumva rero mu nyuma Imana inkora surprise iduha ivyuma ikora ibindi byinshi turatangura ariko ivyuma ntivyari bije kuzuza ibintu twari dukeneye ariko ico twagwaniraga no kuvuga ubutumwa bwiza no kuririmba no gusengesha abantu abantu bakaza bakaruhuka rero jewe ko nari nsanzwe nsemerera ndazi kuvuga natanga navuze ubutumwa mwibarabara mu gisagara ca Bujumbura imyaka itari mike nsemerera mwibarabara mu masoko ntaco vyari bimbwiye navuga nti je unyitaba nubwo ho kwitaba umuntu umwe naba 13 ishengero ry'abantu 13 ni benshi ibirivuga yuko batatu bone nyene aho bakoraniye Kristo bahari urumva rero kugeza uyu mwanya rero turiko muri imyaka ine tugomba gukwiza turi hafi yo gukwiza abantu 500 urumva ko Imana yaduhaye umugisha yabanye natwe ni ntahe zikomeye cyane twofatira umwanya munini kugira ngo tuzivuge ego vyukuri je kubwo mwihariko ndumva umengo ndafise amatsiko cyane yo kumenya ivyo bintu kabisa kandi turizera neza yuko one day tuzoronkera umwanya wavyo kwiriye ari byo tuvugana ko gusa atubwira ubuzima bwa Eglise kandi nizere ko bitwemerera pastor ego hama ikindi kibazo numva mfise kuri uno mwanya watubwiye ko ishengero ryanyu rigira imara imyaka 4 umwana w'imyaka 4 aba ari umwana amaze gutambuka aba ari umwana amaze kuboneka nk'umwana aba ari umaze kuba umuntu avuga ashobora kugira ikintu hona mutuma turakeneye kumenya muri iyo myaka 4 nibihe bibazo canke nk'uyo mwana two turavuga nyene birashika ugasanga yaraguye hasi aratsitara nibihe bibazo mwarahuye navyo muri iyo myaka 4 canke nyene ikintu ciza nibihe ibintu byo byarabamartse mu buzima bwanyu nk'umwongere bisigaye bigoye gushobora kuvuga ngo Imana yarambwiye ndabitinya cyane kuko burya wobeshera umuntu kuko umubesheye urashobora no kumwitaturako bigahera ariko kirazira kurogota kuri mwemu yera kuri nyene ishengero ariko osindi umuntu nizera cyane yuko Imana ivuga kandi kugendana n'Imana muri iki gikorwa cyane twebwe dukora taci Imana iri kiravuga cankwe kubahuka gutangura iki gikorwa taco papa wo mwijuru yakubwiye n'impanuka ziruta izindi mpanuka zose ziri hano musizuba nico kintu ca mbere kigoye kubera iki ishengero rifise nyene ryo ntabwo ari igihe wacu rifise uryubaka kandi nyene ryo yaratwimyakse nimwe yo gushobora kuba tworyubaka je nkunda kubwira abantu nkabwira ni twebwe turi nk'aba Edmason muga l'ingénieur nigeze nyene ishengero ni waryubaka kuko yarabwiye Petero aramubwira ngo kuri wewe nzokubaka ishengero kandi amarembo y'ikuzimu ntazorinyeganyiza ibanga rero nabonye riturindi intambara muri urugendo reka mvuge mu muryango wacu byaturinze intambara kuko ntizibura kuko turafise mu adversaire adakunda ishengero adakunda ko ibikorwa bigenda neza mugabo reka mvuge iri jambo Paulo yavuze twebwe twabonye mu muryango wa Gravity iciza caranesheje kibi dufise ibyiza byinshi Imana yakoze kurusha ibitatunezereye ni bike cyane ariko ndazi impamvu iyo Bibiliya ivuga yuko yubaka ishengero we azokubaka ishengero kandi amarembo atazorinyiganyiza uravyumva iyo tutamwemereye yuko ari waryubaka amarembo y'ikuzimu aranyiganza ishengero rero niryo banga nasanze burya uru rugendo ruroroshe umaze gutahura ibanga waritoye nta kindi nta bindi bintu birebire akubwiye ngo haguruka ntangurane nawe Paulo yaravuze ngo kuko dukorana nayo iyo yemereye mugakorana ariko ukamenya ikibanzo uhagazemo cawe ubushobozi bwawe aho bugera n'ubushobozi bw'uwo mukora no mu partenaire wawe aho bugera
ibintu bica vyoroha. Rero ishengero ugiye kuryiyubakira ukaryitirira karigira iry'iwawe rirakunanira amarembo y'ikuzima ararinyiganza kubera warigize iry'iwawe. Ni iki kibazo rero tuzatubwira muri uru rugendo muri uwo murimo. Ariko iyo umwemereye birivuga ngo mutumbere Yesu wenyene, umwanditsi w'Abaheburayo 12 ngo mutumbere Yesu wenyene kuko ari we nyanduruko yo kwizera. Niwe nyanduruko, iryo jambo n'iryo shaka gusa, niwe nyanduruko yo kwizera. Niwe yagutanguje uko kwizera, ni nawe azogusozera. Rero mu bintu vyaturinze twarabonye ama challenge menshi, ibintu bitandukanye, ariko twagiye tunabibonamwo nishimwe. Kubera iki? Sindaryikoreye, gravité sindayikoreye kuko sije nayipfiriye. Barya abakristo sindabikorera kuko sije nabapfiriye. Ndiho kugira ngo usa nexekite no base ico datambwira. Hama vyinshi ni wabikora, ni waryubaka. Rero twabonye ibintu vyiza vyinshi tuzotanga témoignage. Hariho témoignage zirezire muri imyaka 4. Twabonye ibitangaza bikomeye Imana yakoze, abantu Imana yatabaye, abantu bakiriye cyane Kristo kuko niyo mission nyamukuru dufise. Bamwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Abantu bakize indwara zikomakomeye, abantu bibarutse haciye imyaka n'imyaka. Abantu ni vyinshi nitwogenda gutanga témoignage ngo tuyiheze, nubwo nabemereye ko tuzoronka umwanya waho muzosubira kutwakira cyangwa kutugenderera tubabwire témoignage twitonze mufise umwanya ukwiye. Ariko nukuri ibigoye birahari, ariko muri ivyo bigoye nyene twagiye tubona Imana ibivunja mwe ibintu vyiza, tubibona mwe ibintu vyiza. Rero dufise umunezero n'intsinzi nyinshi kurusha ibitatunezereye twabonyemo. Ego Antuka mwavyumvise ko ari ibintu bidasanzwe kabisa. Iyo umenye yuko ishengero urongoye atari ijya ukamenya nyene ryo ko ari yo control, antukura humura uravyumva ko bigenda neza cyane. Nta mikindi kibazo twashaka gutandukira ko ni kijanye nyene niyo myaka 4 mugiye kumara, anniversaire mugiye gukora. Mbega bipanze gute? Mbega bizoba ryari? Mbega bizobera he? Mbega ikibanza ni hehe? Amasaha ni ryari? Bipanze gute mu majambo make? Murakoze cyane. Igikorane kizotangura itariki 1 z'ukwezi kw'Icenda. Ni mu ndwi 2 ziri imbere yacu. Hama twagiriwe amahirwe tuzobana numwe mu bakozi b'Imana dufatanije igikorwa cyo kubaka imitima ya benshi cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Umukozi w'Imana umwungere Mariko Kagisya niwe azokiremesha guhera iyo tariki 1. Azoba ari kwa Mungu, azobana natwe mu gatondo, hama asubire kandi abandanye guhera ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 4. Kuko ku munsi wa 4 azoba ari tariki 5, kuko ku munsi wa gatandatu wa gatanu azoba ari tariki 6 niyo munsi wa anniversaire. Ni iki gikorwa cyavutse. Tuzoba dufise ibirori bitandukanye bizotangura isaha 11 z'umugoroba kugeza isaha 1 n'igice. Tuzogira ibihe nyene vyo guhimbaza, uravyumva ni anniversaire, gutazira, témoignage n'umwanya wo gusangira, kuko tugira ibihe vyo gusangira vyo kubaka umubiri navyo. Tuba mu bihe vy'imwemu, tukaba no mu bihe vyo gusangira mu buryo bw'umubiri, kuko Bibiri ivuga ngo barasangira vyose. Abari umunsi w'umunezero rero. Hama igikorane kizokomeza, tuzoruka kwa gatandatu itariki 7. Hama kwa Mungu so dufise n'ikindi gikorane kuva mu gatondo nkuko bisanzwe, ku mugoroba isaha 9 n'igice ikindi gikorane kizoba gitanguye. Ko turi kumwe n'abashitsi, dufise abashitsi bazova mu mahanga benshi mu Rwanda, rero n'abandi bazova mu Bugande. Harabo twashize ku mafishi n'abandi tutashizeho kubera bagiye kuboneka mu nyuma. So dufise abashitsi batari bakeya bazoza kubana natwe. Ku munsi wa Mungu rero tariki 8 après midi hazoba nka mini concert, banya guhimbaza no gutazira. Urumva rero igikorane ne guhera lo premier kugeza lo 8. Ego mwe muko murakurikirana, nizere neza ko mwese mwumvise ico numvise nanje.
bizoba ari ibintu bidasanzwe, bizoba ari ibintu no tumira umuntu wese yumva yo hagera kabisa. Numva to hagera n'imiburiburi nahageze uyundi basi utumira abandi tubwire benshi gukora ikibanza numva ko kizoba kirimo ubwiza bukwiriye. Hama watubwiye ko hazoba hariho kuri uwo munsi wa dimanche hazoba hariho nka mini concert. Turashaka kumenya mbega hari abaririmbyi mwa mwaratumiye abandi bavuye mu yandi ma eglise canke mu bindi bihugu canke nabaririmbyi nyene ba Gravity nyene bazokora uyo munsi. Nkuko musanzwe mubizi televiziyo yanyu irabizi ko ndakorana cyane n'abaririmbyi bacu nga mu gihugu cy'u Burundi cyane. Iyo dutegura ibikorane bitandukanye akenshi tuba turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye amashengero atandukanye dufatanije igikorwa hano mu Burundi. Bamwe barahari ariko vy'umwihariko abaririmbyi twatumiye n'abaririmbyi baririmba neza cyane. Ntabwo twatumiye korale imwe kujya wotumira Gisubizo Alarme. Nagiye ndatumira abarongozi hari umwe mu barongozi bo muri Alarme, hari umwe mu barongozi ba Gisubizo Ministry yo mu Rwanda murayizi, harimwo abari muri True Promises murabazi. Nagiye ndakuramwe abaridere babarongozi b'amakorali akomakomeye dusanzwe tuzi afasha imitima yacu bazokorana hamwe. Urumva kubera tuba dufise umwanya muto hagati mu ndwi mu bikorane tuba dukeneye ijambo wera umunsi le premier kugeza le 5. Twebwe mwishengeri wacu turakunda ijambo cyane kurusha ikindi kintu cyose. Rero ni kuvuga ngo abaririmbyi ntibazokwidegemvya cyane no mwanya mutoye kugira ngo dushobore kumva icimana yaduteguriye umukati gomba kuduha muri uyu mwaka ugira kandi tugira twinjiremo. Rero tuzoha umwanya munini umuvuga butumwa ku munsi wa Mungu. Rero niwo munsi tuba dufise umwanya wo guhimbaza gutazira. Murabizi uburyo biza bigenda iyo mwaramutse mutugiriye ubuntu mukabana natwe. Rero abaririmbyi twifuza ko aribo bazokora cyane mu buryo kubasezera, ariko turatumiye abaririmbyi abavukanyi bose bazoze bahari. Barabizi jewe fise umwidegemvyi wamwe mu yera. Iyo bahari nkabanda baza ari mwamwe mu bana bacu ndabahamagara kuri podium ati ngwino mufashanye nabandi. Nta bintu vyagezwe n'idini rirerire biri mu mutwe wanje. Imana rero ibaho umugisha, ni karibu cyane. Ni ukubizogenda tuzogira ibihe vyo gutazira no guhimbaza mu buryo budasanzwe. Ego ni ibintu bidasanzwe pe, ni ibintu bidasanzwe. Karibu kandi ubwira kandi pastor, hari ikindi kibazo nashanda kubaza. Ubundi hari indi programme twa dusanzwe tuzi mukunda gukora muri eglise wanyu kandi ntimuyikoze rimwe canke kabiri. Twari tuzi ko ari ikintu mwokora buri mwaka igikorwa gisanzwe citwa ngo ngwino ivyemeze. Mbega uno mwaka kizoba canke vyagenze gute, bimeze gute ubundi? Abantu benshi baratwandikiye kuko yari 3e edition ya ngwino ivyemeze nkuko twabivuze tugikora ku mwaka ariko akenshi gikorwa mu kwezi vers la fin y'ukwezi kwa gatandatu cankwe intango y'ukwindwi. Niyo mezi tugikoramwo duprofita urwaruka abakobwa n'abahungu igihe bari muri vacances. Nivyo murabona ko tugeze mu kwezi k'umunani tutarabikora, ariko hari ubundi buryo vyateguye. 3e edition hari uburyo vyateguwe kizoba 3e edition izoba, ariko ntabwo yateguwe muri rusangi kurya twabikoze 1e edition na 2e edition. Ubunye twabikoze nk'abana bo mu nzu, nipfuje kubana n'abana turi kumwe bo muri Gravity bo mu nzu, abana bo mu nzu. Dufise retraite guhera ku munsi wejo itariki 19 kugeza itariki 21 kugeza mercredi 3. Hama tuko turasa n'abarangiza, tuko dusa nk'abakora ku musozo. Twashaka kubabaza nk'abantu batazi aho Eglise Gravity aho itumbereye neza. Eske mo twadressa neza na neza aho umuntu adashobora kwihenda akahagera atacitwazo, ku buryo nabo bifuza kuhagera batogira ikindi citwaza ngo barahabuze? Murakoze cyane, kibazo ciza gose. Ishengero Gravity riri mu Kabondo. Mu Kabondo iyi route Rumonge
ufashe rya Kanyosha Kinindo ugeze kuri Crystal Palace barahaza abantu benshi ari salle ya reception amfasi yaho hariho station yitwa Mogas ijya station turi nyuma yayo umanukana agabarabara ka pave ukika 50 metres 30 metres 40 metres ucumera nk'ukase nk'ugiye ku ishuri bita beams cyangwe agatereka football katoya ka mini foot gatoya kari imbere nturinde ushikayo ugikata agosho uzananye ku ikaburimbo ishengero curibona riri hafi ndanatekereza vuba cyane tuzoshiraho pancarte harya kwibarabara ishobora korohereza abantu kugira ngo bashobore kubona neza aho ishengero riherereye ariko naho ni nyuma y'ijya station Mogas niho tukorera haroroshe cyane benshi barahazi hama batahazi naho bakurikiza iyo adresse ni route Rumonge ugeze kuri Crystal Palace yaragabarabara ka pave kamanuka mu Kabondo ukacukata agosho ishengero curibona riri hafi cyane nyuma y'ijya station yego. Ikindi kibazo cya nyuma numva mfise pastor hari abantu benshi bakurikirana televiziyo yacu Burundian Gospel TV hari abantu benshi bakijijwe ndetse n'abadakijijwe benshi badukurikirana uko bukiye uko bwije ndumva nafise ikibazo cyuko nirihe jambo wumva wobwira ishengero ryo mu Burundi nirihe jambo wumva wobwira abarundi bose aba bakiriye Kristo ndetse n'abataramenya n'uyo Kristo ari we uko nabo barahari nirihe jambo wumva muri kano gatondo udushikiriza utubwira ukabwira ubwoko bw'u Burundi ukabwira ihanga ry'u Burundi? Murakoze cyane urumujuriste bwiza cyane ubaza ibibazo bikomeye biba bisaba yuko umuntu ategereza kwitonda kugira ngo yishure nubwo tudashobora kubura ico tuvuga dushobozwe namwe muyera ishengero ru Kristo mu gihugu cyacu cy'u Burundi nibaza yuko ijambo nyamukuru nkunda kuvuga ku muryango ru Kristo uri ngaha mu Burundi ishengero rya Kristo riri ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi nkunda guhagara kuri iri jambo rya Sauli na Dawidi ubisanzwe ugiye kuraba ikibazo nyamukuru gikomeye cyane cyari kigoye Sauli cyari kimugoye cyatumye anyegera iminsi 40 nico kibazo cyonyene bibiri ivuga yuko Sauli na guverinoma twaye banyegeye iminsi 40 bataboneka ni kibazo cya Goliath ariko Imana isubira ku irungika mugenzi wiwe nawe yasizwe nkuko yasizwe araza aramutabara amukura ku ico kibazo igihugu kirahembuka ishengero rirahembuka ibikorwa bisubira kandi gukorwa kuko nta kintu cyariko kirakogwa muri igihe Goliath yari ku butaka bwa Isirayeli Dawidi amukura ko Goliath haba ubucuti bukomeye baba bagenzi amutwaza ibigwanishwa aramwegera mugabo Sauli amaze kumenya yuko nawe nari umwami Dawidi ishari riraduga muri we aramugwanya ibibazo byose Sauli turetse kutumvira kwiwe ariko ibibazo byose yahuye navyo intambara z'abafilisitiya ingorane ku rongozi bwiwe yagize muri gihugu yarayoboye nuko yashize kure Dawidi iri rero candarikura ku gihugu karizana ku ishengero ru Kristo ryo mu Burundi ijambo nipfuza nsengera ku murango nijoro nkeneye kubona impinduka hagati y'abakozi b'Imana n'abakristo bose tuyoboye habeho urukundo kuko iyo Sauli yegeje kure Dawidi hari igihe ashikirwa n'ikibazo vyari bikenewe yuko Dawidi ashobora kuza kugikemura cyangwa iyo Dawidi yirukanye Sauli hari igihe ashikirwa n'ikibazo uwaragifite kuko Imana ntabwo iduhereza vyose hari ico yampaye hari ico yaguhaye urankeneye nanje ndagukeneye isengesho mazi y'imyaka yose nkora muri iki gihugu nipfuza ndakeneye kubona ubumwe hagati y'amashengero ubumwe hagati y'abakristo ubumwe hagati y'abavyeyi twebwe abavyeyi tuyoboye abana kuba karorero urukundo hagati yacu guhura tugahuriza inkomezi hamwe ukazana ico ufise nanje nkazana ico mfise naho ubundi ingorane tuko turahura nazo nk'ishengero ru Kristo hano mu gihugu cy'u Burundi ziriko ziravana n'ukuntu tutemerana
nico kibazo gihari, nico kintu no kwifuriza ishengero ryo mu Burundi. Turakeneraniye kugira ngo twubake umubiri wa Kristo. Iyo nama ntanga hakarorero ati iyo turiko turafungura ifungurwa ziri ku meza bazishize mu masorori, murabizi indya ziba zitandukanye kandi ntabwo ziva mu province amwe, uravyumva. Ariko nta munsi n'umuvuga ati izi tomati ziva mu Rumonge cyangwa mu Cibitoke cya Rugombo, ati ntabwo shaka Cibitoke, ati ndazikuriramwe itomati ntazonye. Vyose turabirya kandi bikubaka umubiri. Rero ishengero turakeneye kugiranira urukundo rutari uruheyiheyi, urukundo rutari mu buryarya, urukundo hagati y'abakristo, gukundana no gushira hamwe. Ishengero kagenderera irindi nk'iki gikorwa twakoze n'uyu mwungere wa Life Center, nibi dukeneraniye akangendera nanje nkamugendera, feka ikagendera ntuzenya bomberije ikagendera feka, hatabayeho urukundo rwo gushira hamwe inkomezi, hakagumaho urugwanko rwa Zeburoni na Naftali kandi ari bene mugabo umwe. Ishengero hazokwama hari hagahazi, hazokwama hari ikibazo. Rero turakeneye gushira hamwe kugira ngo dushobore gukubita hasi vya Goliath, kugira ngo Bibiri ivuga ngo ishengero niryo rihagarariye ukuri n'amahoro, ubugorotsi bushira ihanga hejuru, ariko icyaha kigatukisha amoko. Ni kuvuga yuko igihe tudashize hamwe nk'abagorotsi, nk'abaambasaderi ba Kristo, Imana yashize ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi kugira duhagararira amahoro n'ukuri, tutumvikanye hagati yacu, igihugu cyacu biragoye cyane kugira ngo gishobore gukira. Nivyo mu majambo make n'uwo mutwaro nico nsengera ku murango nijoro, yuko hategeza kubaho Kristo yaramaze kuza. Naftali na Zeburoni ntibumvikana, ntibakundana kandi bari abana ba Yakobo, ariko Kristo amaze kuza, igikorwa cya mbere yakoze gitangura miso, yagiye guhuza Zeburoni na Naftali. Rero hari daimoni sinzi idaimoni yo kuza gutandukanya bene mugabo umwe. Urugendo ni rumwe, umwami twizeye n'umwe, ariko ugazuba ngo urya sindamwemera, urya ndamwemera, urya ndamukunda, urya samukunda. Ubu n'ubugunge bw'umugwanizi ni daimoni ikomeye ishaka yuko igihangange gihagarariye amahoro n'ukuri, inderetsi zihagarariye igihugu cy'u Burundi, abotsengera igihugu, abatuma igihugu cyacu gikira kigahinduka, dusamara kugira ngo Satani akomeze gukoresha bwa bubasha bwe bwo kwica, kwiba no gutikiza. Turibwa, Satani aguma atikiza, aguma ashaka kwica kubera ishengero, umubiri wa Kristo utari maso, utumvikana. Uyonye umwiri ishengero ntiyumvikana n'uyu. Iki kintu ni kintu savye abakozi b'Imana, savye abakristo, kuko na mwebwe abakristo muri abakozi b'Imana, dushire hamwe tubigwanye. Imana reba umugisha mu majambo make, nico novuga nuko Imana yo dukuriraho urwanko hagati ya Zeburoni na Naftali, kandi ari bene mugabo umwe, ari abana b'umugabo w'isezerano Yakobo yagiye guhinduka Isirayeli. Niryo novuga. Murakoze cyane, ndumva ari ijambo rikomeye cyane kandi ryubatse benshi, rigiye guhindura benshi, ndetse n'abaturongoye canke natwe turongowe. Ndizera ko ari ijambo ridasanzwe. Mu kurangiza, reka ndashaka ndabasabe kandi ubugira kandi mwongere mutumira abantu, kuko numva mufite ibintu byinshi cyane dukeneye, igihugu gikeneye, abakristo bakeneye, ishengero ubwaryo rikeneye. Mwongere mutumira abantu muri iyo minsi yose tugiye gukorana muri ivyo bikorane byose. Ego, murakoze cyane. Ntarabatumira, reka manze shimire Burundian Gospel TV. Nkuko namana bivuga, iki gikorwa cyatanguye hageze. Nimushobora akenshi mwebwe iyo muri ko muradufata amashusho, gufata amajwi, katubaza ibibazo, temwanyaje ntugire ngo mwe murazimenya cyane kurusha aba twebwe. Ntimushobora kumva igikorwa muri ko murakora ngene ari igikorwa gikomeye cyane, kiriko kirashikana ubutumwa ahenshi kure. Umuntu abari mu gihugu kanaka yafyonda kuri Burundian Gospel TV, warushe wananiwe, ugasanga hari umuvuga ubutumwa ari karavuga, ugasanga hindirimbo n'ukuri. Ndashimiye Imana mu gihe gisa niki kubwiye televiziyo. Bibiri iravuga ngo nagomba kwibabwira nk'umuherezi
kandi nk'uwasizwe. Bibiliya iravuga ngo usomye mu gice c'8 Yobu ku murongo wa 21 haravuga ngo naho itangura ryanyu rishobora kuba ari ritoya, amaherezo rizokwaguka cyane. Nta kindi nifurije Burundian Gospel TV, kandi sino kubipfuriza gusa, iyatanguje igikorwa ciza muri mwebwe izogisozera. Ndabifuriza ko shaka kubabona mu myaka iri imbere mufise studio ikomeye cyane muri iki gihugu cy'u Burundi. Imana izobagura mu buryo budasanzwe, mukorera umwete, muri itanga ivyo mutanga sivyo murekipera. Ivyuma turabizi, aka kazi kera naragakoze ndakazi, kararuhisha cyambere, kandi nakazi akenshi musanga mwebwe mubikora mutitwararikwa nkuko bikwiriye, ariko ndazi neza yuko iyabahamagaye iyirikira bakoresha kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure, ikibatwara kure cyane, izobagura mu buryo budasanzwe. Rero ndabashimiye mwakoze kuza kundaba, hama mwanakoze no ku kiganiro cyiza, amajambo meza mwatubajije, muri abantu b'umugisha cyane. Turabakunda, turabashigikiye. Nagomba gusaba n'abantu bakurikirana Burundian Gospel TV, mugerageze kuri YouTube mukore subscribe, mu clique ko, mu liking, mu partage, murungike hirya no hino kugira ngo abantu bashobore gukurikirana ubutumwa bwiza bari mu hirya no hino, kuko abantu bararusha barakeneye gukurikirana ubutumwa bwiza. Hama soza nagomba kuvuga ngo karibu igikorane itariki imwe nkuko nabibabwiye z'uku kw'icenda kugeza itariki 8, ariko umunsi special, journée spéciale izo wari 6 ku vendredi isaha 11 kugeza isaha 1:30 z'ijoro niho tuzoheza. Ariko ibindi bikorane zotangura 17h30 kugeza 19h30. Turi kumwe n'uwo mukozi w'Imana Pasteur Mariko Kagisie, azotubera umugisha mu buryo budasanzwe turabizi. Karibu rero, turabahaye ikaze kandi turabakunda cyane. Amen. Natwe turabakunda cyane kandi turashimye kumigisha n'imihezagiro muduhaye. Murakoze cyane mwe mwadukurikiranye, Imana ibagirire neza. Amen.